Ndabaramukije mwese amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo subiye gushimira Imana impaye aka kanya kugira ngo nsubire kuganira namwe bene data narabayemereye yuko igihe cyose umwami Imana azogica mbwiye icyo mbona noshobora kubasangiza kikabagirira akamaro nzokwama ndabikora umwami azonshoboza Imana ishimwe. Reka dusenge rero hanyuma nce ndababwiye ico umwami Imana yashize ku mutima. Urakoze mukunzi wacu Yesu Kristo, ndagushimira kuko uri Imana nziza kandi nzima. Urakoze mwami Yesu muri kano kanya unyemereye kugira ngo uganire na bene data. Uyu mwanya ndawushize mu maboko yawe kandi ibyo nza kuganira nabo bibi by'ikimazi uzobukoze. Mwami Yesu yazagira unkurikira wese, Mana nibyo mvuga nanje umfashe unshoboze. Byose bigende neza nkuko ugomba mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe bene data. Uyu munsi ngombye kuganira namwe ikintu cerekeye ijambo rivuga ngo Imana dusenga, Imana irumva. Uyibwira ibyo bikubabaje, uyibwira ibyo bikuremereye, Imana irumva. Hari itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, hanyuma uwo munsi itariki 18 Imana yanyeretse amakete abiri. Amakete abiri. Uti byagenze gute ayo makete yari mwiki? Nabonye mu nzozi mbona ngiye ngo turi kumwe n'umwana wanje, hanyuma ngo ngenda ngomba kuja kumusabira nka fiche canke document yo kumwemerera ko aja kwandikwa mu ishuri. Hama rero mbona ngiye kumusabira iyo document, hanyuma ngiye ndahasanga abagore babiri bicaye, nca ndabahagarara imbere, nca ndababwira ikintu bambajije. Barambajije bati urafise passport? Passport? ndavuga nti oya ntayo fise. Nkabona baguma bandika, barambaza kubera ko utayifise. Nca ndababwira nti passport ntayo mfise kubera yuko uwari kuyinzanira ntiyabaye akigenda, nico gituma ntaronse uwuyinzanira, rero ntayo mfise. Hanyuma bahejeje kwandika vyose ibyo mvuze, kubera yuko ibyo bandika byaca bintuma nshobora kugenda hariya kwandikisha umwana bakanyakira bakanyemerera. Rero nca ndababaza nti none ibyo navuze yuko ntafise passport uko nisiguye mwumva byumvikana? Bati ego birumvikana. Bahejeje baca bampa iryo kete. Barimpaye rero iryo kete banditse, nca ndasoma kugira ndabe ibyo banditse. Nsomye nsanga handitse ngo Simpinduka scriver. Nuvuga ngo Simpinduka aranditse. Haleluya. Simpinduka aranditse canke Simpinduka yanditse ngo. Mbona hepfo sinasobanukiwe neza ivyo yanditse, mugabo iryo jambo rya Simpinduka niryo nabonye. Ahandi hepfo nkabona handitse ngo ego, ahandi nkabona oya, sinsobanukirwa ivyo ari vyo. Hanyuma rero mugabo ikintu naciye ndababwira nti none ko ntabonye izina ryanje, ko ntaribonye ko. Baca bambwira bati ntaco, ukunyene niko vyandikwa, twara ukunyene. Nca ndaritwara rya kete ndarijana, nshika aho nabwirizwa kuritwara ndahasanga bafise umurongo muremure. Hari umurongo muremure cane w'abantu batonze. Nanje rero nca mera nk'uci iruhande, ngenda directement kuri bari abantu b'imbere kubashira urwo rupapuro.
ariko mu bitangaza ndabona wa murongo wose urisunitse nkaho nciye mbona umenga mbaye wa nyuma kandi ndashikiriwe. Yesu nahabwa icubahiro. Nshitse rero nca ndabereka rwa rupapuro nari mfise, ndaruberetse bararamba baca babwira ngo none ko atazina ryawe tubona ko tumenya gute ko ari wewe. Nca ndababwira nti uko mumbwiye niko naje nababajije bahejeje kwandika, ntibaca bambwira ngo nuko nyene tuvyandika. Nabo mbona bafitanye ikaramu barandika. Hanyuma bahejeje kwandika baca barampereza. Bampereje ubwo rero mfise rya kete ryanje bararinshubije bampa na rya rindi banditse aba makete 2. Nca ndagenda ngiye ndibaza none ndayatwara hehe, eske ibyo nanje gusaba babimpaye canke bimeze gute. Hama niyumviye nti none ndayatwara hehe makete ho babimpaye. Nca rero nigira inama mu mutima ntireka nshire wa wundi yanyandikira rya kete rya mbere. Nca ndabitwaye rero niho naza mpura n'umuntu. Uwo muntu ndaza gusubira kumuvuga ko kuko afise intahe yiwe yindi niyo ngomba gusubira kuvuga ko uwo muntu rero twahuye aranyitegereza arandaba nta kindi yanyishuye mugabo candikangura murumva ko ari mu nzozi. Ubwo rero mfise amakete 2, ya makete 2 ntazi icarimwo ntazi icanditsemwo kandi numva nyene ngomba gusobanukirwa ikirimwo. Nkuko rero bisanzwe abantu dusengana dukunda kubazanya ngo mbega nta makuru y'ijuru, mbega ntacu umwami yavuze. Ufise icyo umwami yoba yavuze arico yabonye mu nzozi akabitubwira twese, wumva hari ico abisobanukiwemwo tukavuga, tutabisobanukiwe naho tukavuga tuti reka tuje kubaza Imana dusobanurire. Hama rero niho twaca dufata iminsi yo gusenga nkuko dusanzwe tubigira. Byari ibintu byinshi twasengera, hariho ibindi nabasangije Imana yaduhishuriye. Rero niki naco cari muri byinshi Imana twari tuyishaka ko ngo idusobanurire. Imana ihabwa icubahiro. Ndagaruka cane imbere yuko ayo makete ndayabasobanurira, ndagaruka kuri wa muntu twahura yari afise twahura mfise ya makete 2 mu ntoki. Kuno umuntu twahuye arandaba kandi yari yambaye ikanzu ya rouge ndende, arandaba nta na kimwe twavuze. Niho naciye nikangura uwo muntu yarinde. Mu mwaka uheze ngomba ndabasuriremwo inzozi canke iyerekwa Imana yari yampaye mu mwaka uheze muri 2023, kuko niho uwo mugore ngomba mvuge niho ivyiwe bihagaze. Muribuka bene data benshi baribuka mu mwaka uheze itariki 22 z'ukwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri sinibuka, ariko yari itariki 22 umwami Imana yamishuriye ibi bintu bikurikira. Ico gihe nabonye uwo mugore nyene uwo twahuye mfise izo mpapuro, nari namubonye ariko arambwira ngo Françoise ngo passport yawe ngo ni jewe ndayifise, kandi uwo mugore ntabwo tubana muri kino gihugu, aba mu kindi gihugu. Ca ndamubwira nti none urayinzanira? Aca avuga turazoza uyitore.
nca ndamubwira ntireka basi ndakubwira uburyo bworoshe bw'uko iyo pasiporo izonshikira. Nca ndamubwira ntinaka, ndamubwira izina ry'uwundi muntu aba mu kindi gihugu, kandi ntinaka ntazogenda mu Burundi muri juin, kandi ntinaka azogenda mu Burundi, hanyuma ntabana banje nabo bazogenda mu Burundi muri juin muri vacances. Rero uyimurungikanye abo bana banje azoca yibaha, hanyuma rero baca bayinzanira. Wa muntu arambwira ati Françoise, ni wewe utazi yuko hatazoshika muri juin ataraza gutora umugeni wiwe? Yambwiye uko nyene ngo ni wewe utazi yuko hatazoshika muri juin Yesu ataraza gutora umugeni wiwe? Nca ndavuga yo ntije narinzi ngo haca hasigaye iminsi myinshi, ntabyo narinzi. Aca ambwira ngo Françoise, urambabaje cane, ni wewe uvuze gutyo, urambabaje cane. Bene data baba bibuka iyo video narayitanze hano kuri YouTube. Hanyuma jewe maze kuvyumva, kuko nta rindi jambo yasubije, yambwiye ibyo gusa. Yambwiye ati pasiporo yawe nije ndayifise, nanje ndamurangira ingene izonshikira, nawe aca avuga ati ntihazoshika muri juin ataraza gutora umugeni wiwe. Nikanguye niyumvira ivyo bintu numva biranteye ubwoba, ngira ubwoba bwinshi. Hanyuma ndibuka umuntu umwe nabisangije wa mbere, aca arambwira ngo ngo ndagusabye ngo ngirire audio ngo ndabirungikire abo tuvukana. Uwo muntu niko yambwiye. Uwabimbariye gutyo mbwira uwundi wa kabiri nawe ambarira ngo ndakwinginze ngirire ndabirungikire abo muri famiye wacu. Umwe wese yumva umenga agomba kuburira biwabo kugira ngo bihane ntahava aza gutora umugeni muri avant juin bataritegura. Rero maze kubona izo reaction z'abo bantu, niho naciye mvuga nti oya, niba biri uko rero reka ndabivuge hose, hama umwe wese avyiyumvire, hama umwe wese akora uko yumva nyene yumva agomba kubikora. Kubera yuko ninatangura kugira audio umwe akayirungika igakwiragira hose, abandi nabo ntoya. Nca rero mpitamwo kubivuga no kubishira kuri YouTube kugira ngo abantu bose bavyumve, kubera yuko sinijya mbere ico numva ngomba ko abantu benshi bamenya, canke ico numva gose ko jewe camfashije, kandi canke ari ico gukebura abantu, canke ari ico kugirane, nuko nyene ndabivuga ntitayeho ngo barantuka, ntitayeho ngo biragenda gute, wapi. Nca ndabikora uko. Muribuka bene data n'ingene naje kubabwira ibintu vya vaccine ya Covid. Habaye abantu benshi bantutse, mugabo abantuka si bo ndaba, mba nshaka kuraba naho hoboneka n'umwe ashobora kurokoka. Rero Imana ishimwe yampaye kurinda, iragaheza gigo. Rero nca mfata ico cuko ndabiganiriza abandi. Mwibuke sinja kure y'ivyo ndiko ndashinga intahe. Uwo munsi nje gushinga intahe y'amakete 2 Imana yampaye. Ariko ayo makete 2 kubera yuko ari kumwe n'iryo yerekwa ry'ico gihe, kuko iryo yerekwa ry'ico gihe ryavuga kucerekeye passport. Ndashaka dusubiramo ako kantu kugira ngo bene data muri ko murankurikira muvyumve neza. Imana ishimwe. Iryo yerekwa rya mbere ryavuga ngo passport yawe nije ndayifise, ngo ngwinuze kuyitora. Rero urumva ko namurangiye ingene aza kuyinshikiriza, ariko mu nyuma nawe hacashiramo kandi kantu, iyindi information ivuga ngo ntihazogera muri juin ataraza gutora umugeni wiwe. Naka rero aho niho nagomba kugira ngo tuvyumvikanire ko, hanyuma nce mbandanya na ya makete rero narimo. Yesu nabahezagire. Muri iryo kete rero, ayo makete 2, murumva ko ikete rya mbere narisomyemwe ryari ryanditse ngo simpinduka, yanditse ngo
rero ibindi yanditsemwo urumva sinabisobanukiwe kandi na rya kete rya kabiri hoho sinabonye n'ikintu na kimwe ngo menye ngo yanditse ibi. Rero tugiye gusenga muri aya masengesho Imana rero icirampishurira ibi bintu ndiko ndababwira yabimpishuriye igihe mpishura n'ibindi byinshi hari tariki 27 mukozi w'Imana Elia umuhisi Elia Pasteur Elia ndi ku nkiko bamuhamba le 28 ariko Imana rero ikibimpishurira le 27. Imana rero ikirambwira icinzanira ya makete irayansobanurira. Kete rya mbere ryari ryanditse ngo simpinduka, yanditse ngo uyu muntu arafise passport, ni nkaho umenga bariko baruzuza fiche ariko ni simpinduka ariko arayiyuzuza. Udahinduka n'umwami Imana nishimba. Yandika ngo simpinduka, yanditse ngo uyu muntu arafise passport, oya. Mbega yasobanuye igituma atayifise? Ego. Mbega yasobanuye ngo iki? Ni iki cyatumye atayifise? Ya majambo menshi rero navuga niyo baciye bandika ngo uwari kugenda kuyimutorera ntiyabaye akigenda, nico gituma ataronse uyimuzanira. Ati kandi ni umusome irikete muce muhita muyimuha. Aca arasinya simpinduka, asinya hepfo. Imana nishimwe. Iyo niyo nahishuriwe wa munsi wa 27. Imana iriko iraringarukanira irarinyereka ivyanditsemwo vyose. Imana ihabwa icubahiro. Yongera anzanira rya kete rya kabiri rya babandi kuri wa murongo murebure nababwira. Bariya nabo barisomye baciye bandika nabo. Kubera yuko nari nsanzwe nifuza ko ngomba kwandikisha umwana, murumva ko icatumye ngenda muri ivyo byose ngo nari ngomba kuja kwandikisha umwana. Wa wundi w'ikete rya kabiri banditse nkaho bagomba kunshwanira kubera iki ngomba kwandikisha uwo mwana. Mbona banditse mu majambo y'igifaransa avuga ngo kubera iki ngo nshatse kubaha amategeko y'ivyo bari bukorere uwo mwana, ngo kubera iki nshatse kubaha amategeko y'ivyo bari bukorere uwo mwana. Ngo mbega ngo si jewe naremye ijuru n'isi, naremye abantu bose muri iyi si, mbega si jewe naremye n'inyenyeri ababa ku isi bose, sije ndabamenya. Yesu we, nca numva ndatangaye. Aho numva nyene ntangwe kwiyagiriza nkaho umenga naringiye gukora ibintu bitari byo. Hanyuma yongera arabandanya aravuga yishura ku ikibazo yari aheje gusoma igituma nta passport mfise, yuko uwari kugenda atabaye akigenda nabuze untuma. Muri iri jambo nabuze untuma aca yishura ngo par ma fidelité, ngo narungitse uriya mugabo yagiye kandi byose bizogenda neza. Haleluya. Umwami Imana acampishurira yuko hariho umugabo yadepesheje yagiye i Burundi kandi azobizana byose bizogenda neza. Ubwo jewe abana banje batashoboye kugenda, Uhoraho yaciye antumira uwundi muntu yagiye kandi yuko byose bizogenda neza. Imana nihabwa icubahiro. Iryo kete rero ahejeje kuryandika acara n'impereza. Niho rero nagenda ndayafise amakete abiri, rimwe rivuga ngo registrify igituma ntafise passport, irindi naryo registrify yuko hariho umuntu yatumwe yagiye kandi byose bigenda neza, passport ndayironka. Imana ishimwe. Nca rero ndazifise ari zibiri, murumva ko naciye mpura na wa wundi umwe yambarira ngo passport yawe nije ndayifise. Imana ishimwe.
bene data bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, Imana yacu ni Imana y'urutonde, ni Imana ikomeye. Iryo yerekwa ryo mu mwaka wa 2023 ryavuga ngo ntihazogera muri juin ataje gutora umugeni wiwe, rikavuga nuko na pasiporo yanje nzoca ndayitora. Ivyo vyose vyavuga ku muntu umwe, uwo mugeni yari gutaha avant juin. Uwo mugeni wa Yesu yari gutaha avant juin yarinde uyu mukozi w'Imana atashe ndi ku nkiko Eliya. Imana yambwiye ngo yari uyu yari ko aravuga. Hanyuma Imana icambwira ati wa mwana nawe yari kugenda kugutorera pasiporo yawe ntiyabaye akigenda kiriya gihe, ariko ubu naho hariho uwo nadepesheje yagiye kandi byose bizogenda neza. Imana icambwira uwo muntu yagiye, irambwira ati naka ni jewe namudepesheje, ni jewe namutumye, byagenze neza. Yesu nashimwe. Uwo yagiye ni umuntu turazinanye kandi yagiye mu by'ukuri tumutumanye intasho, ariko urumva ko vyari mu rutonde rw'Imana. Byari mu rutonde rw'Imana. Imana yari yabiteguye kare yuko abwirizwa kugenda. Haleluya. Abwirizwa kugenda. Ariko natwe byabaye coincidence kugira ngo dushobore tumutumane n'intasho. Ubundi yari kugomba akagenda ku giti ciwe, ariko kugira ngo Imana ishitse ibyo yavuze bituma bihurirana yuko tugize akagroupe turondera abaduserukira hariya tumutumana intasho. Imana ishimwe. Ariko urumva ko Imana yavuze ngo niwe yamwitumiye, ngo par ma fidélité, ngo j'ai dépêché cet homme à Kiremba, ngo kandi byose ngo bizogenda neza. Ndiko ndabivuga gutyo jewe ndabisobanukirwa cane, uwundi arashaka kubisobanukirwa ariko ntibifise impact nkuko jewe biri mu mutima wanje. Yesu nahabwa icubahiro. Rero urumva ko ico kintu cari ikintu gikomeye, nkuko umwami yari yabivuze ati nakazogenda Kiremba, azogenda kandi n'umwana wabazohura acamuha. Ariko kubera yuko abana banje basivye kiriya gihe, ubu rero aciye adepesha uwundi kandi bigenze neza. Imana yo mwijuru ishimwe. Ivyo ndabishimiye Imana rurema aragahezagirwa. Igihe yambwira ko hatazogera muri juin ataje gutora umugeni wiwe, sinarinzi ko ariko aravuga uyu muntu w'Imana. Uyu muntu w'Imana yitavye itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Juin ntiyari bwagere. Bamuhambye le 28 mai. Juin ntiyari bwagere. Yavuze ngo ntihazogera muri juin ntaraza gutora umugeni wanje. Bene data, hari igihe umuntu ashaka kuronka iyerekwa ry'igihe kirekire, ntusobanukirwe ibyo bintu ibyo ari byo kiretse bibaye. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishingwe hejuru. Nanje murumva ko nanje ngiye kubisobanukirwa ubu, ariko kiriya gihe cyose nari nzi ngo yavuze umugeni wa Kristo muri rusange, niko nari nibaza. Ariko sivyo ariko aravuga. Umwami Imana aje kubinsobanurira ubonyene, no muri ayo makete ni habinsobanuririye. Yesu numugira neza, Yesu numwami. Imana ije tubabarira kubera yuko ibintu byinshi ushaka kubirota mugabo ugasanga babisobanuye uko vyumva muri rusange. Yesu avuga ati nzoza gutora umugeni wanje, wewe nanje twokumva ngo iki? Twokumva ngo ni ishengero rya Kristo. Abandi bavyumvise nkuko je nabitahuye, mugabo abandi nabo bavuga ati umugeni wanje François, uwo muntu ni wewe, wo ni wewe. Nanje nkavuga nti wapi, uwo si jewe. Yaba ari jewe yari kuvuga ati ntihazogera muri juin ntaraza kugutora. Aho niho yabavuze jewe. Ariko avuze ngo umugeni wanje, swati shaka wishengero, swati shaka uwundi muntu tutazi. Yesu rero nahabwa icubahiro kandi atubabarire
ubwo tuba twasobanuye ko utari ko twiyumviye ngo ni ishengero muri rusange kandi atari ishengero muri rusange. Yesu atugirire neza bene data. Ubwo yavuga uyu mukozi w'Imana, kandi nanje ndashimiye Yesu Munyanazareti yuko pasiporo yanje yayinshikirije. Imana ishimwe. Ni pasiporo yo mu buryo bw'impwemu, ntimuhave wibaza ngo ni impapuro zaje gutyo, oya, ni pasiporo yo mu buryo bw'impwemu. Ndashima Imana. Rero ico data yabivugiye, wowe nanje nizi sahani turabisobanukirwa. Hari bene data benshi batashe, siwe mugeni wenyene yo batashe, ariko uwo yavuga kiriya gihe niko yashishikaye kunsobanura ati uwo navuga kiriya gihe ari connecte n'iyi pasiporo yawe, nurya nyene. Kandi simbesha, Imana ishimwe, Imana ntibesha. Ku giti canje nibinyerekeye, hari ibyo yavuze bene data twasengana barabizi, hari ibyo yavuze kiriya gihe, kandi umwami Imana arashitse ibyo yavuze. Nukuri ndahamya ko Imana tuvugana ari Imana y'ukuri, ni Imana yo kwizerwa. Rero nibyashika nshuti yanje mwene data, hakagera igihe ushobora guca ahantu ukabona umenga ugeze ahantu abantu batagutahura, hari impamvu batagutahura, kandi nawe ukwiye kubatahura kuko nawe uri mu kibanza cabo, nawe uwo bitahura nk'uko nyene. Rero igikuru nuko umuntu gusa avuga ati Mana mfasha, simbe nagenze kutariko, mfasha simbe nakoze kutariko, mfasha ngirira neza. Ndibuka ko nari navuze ngo nihagera muri juin ngo yaje gutora umugeni wiwe, ngo sinzosigara aho. Nari ndiko ndavuga nti niyaza gutongira ishengero ryiwe muri rusange sinzosigara, niko nibaza. Ariko murabibona yuko yaje gutora umugeni wiwe, kandi noneho ndacahagaze ngaha kuko ntasobanuka uwo mugeni wiwe yarinde, kandi koko Imana izitubabarira kuko nanje ntiyabisobanurira umugeni wari we, abisobanuriye ubu nyene muri 2024 yarayamutahanye. Ati bimwe navuga ukuri. Haleluya. Imana yacu ivuga ukuri, Imana yacu ntibesha. Ndabashimiye bene data mwese mwumvise iriya ntahe, mukaba mwaratsitajwe no kumva ngo Imana yavuze none ntiyabishikije, canke naho umukozi w'Imana yavuze yavugishijwe ibitari byo, yavugishijwe ibinyoma. Kuko hari umuntu yabigize kubinyandikira muri commentaire ngo abivuga, ariko nukutamenya nuko nyene niko biri. Rero Yesu tuvugana ni Yesu muzima, Yesu ariho, Yesu akora, Yesu yumva. Imana ishimwe. Mwene data uri kurankurikira, umve nawe Kristo Yesu akubabarire aho kumbure wowe waragize defo jugement, ariko kandi si wewe, kuko yave raison yo kuvuga ngo ukajija kujya nyene wabijijije. Rero Kristo Yesu aduhangaze, twese aduhangaze. Imana yaravuze kandi yavuze ukuri. Avant juin yaje gutora umugeni wiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Umukunzi wacu tuzomubona, natwe nitwihangana. Yesu abahezagire, Yesu abaha umugisha. Narinje kubasobanura ibyaye makete abiri umwami Imana yampishuriye. Kete rya mbere yo kuvuga icyatumye ntaronka pasiporo. Ikete rya kabiri yo kuvuga ngo pasiporo yawe urayironka, n'umuntu agenda kuyikuzanira namudepesheje yagiye. Imana ishigwe hejuru, Imana ihimbazwe. Amen. Data ndagushimiye. Haleluya. Ndagushimiye uri Imana, ndagushimiye uri Imana, ndagushimiye mwami Yesu, ndagushimiye. Nta wundi ameze nkawe data. Uri uwo kwizerwa, wewe ntubesha, wewe uri umunyakuri, nuhabwa icubahiro. Mwami Yesu, nuko rero ndakwinginze kugira ngo duhangaze twese amaraso yawe Kristo Yesu atubonekeko, kubari hafi no kubari kure, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanje ndagushimiye ko uvuga ukuri, wewe data uri umunyakuri. Yesu ndagushimiye ku mukozi wawe, ndagushimiye ku mugeni wawe watahanye, wavuze neza, wavuze ukuri ngo ntihazogera muri Jean utaraza kumutora. Ndagushimiye ko wamujanye, icubahiro inganje kugarukeko mu izina rya Yesu. Amen.
iyi shene turiko kuri shene Habonayo, kandi nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Imana data wa twese ibaha umugisha mwese, amen.